ikintu kibaye nk'iki kiduhungabanya si ijuru riba rikorotse kandi Imana niba yabivuyemo irafisi ikigamije gukora ku buzima bw'irishengero n'ishengero ryose muri rusange. No kuvuga ngo umutima ni wa wundi nyene, Imana idufise mu mugambi, ifise mu mugambi iki gihugu kandi n'indongozi zacu. Tukirindiriye rero ko bifata umurongo mutekane. Kwa kabiri turahurira mu migezi ishengero ryo mu kibano, murazi ko tuhahurira dusengera imiryango yacu, twisengera dusengera n'igihugu, duhereye mu kibano. N'umuntu yaramaze iminsi abishyiramo intege nke yitabe umugezi, aje muri selule kugira ngo mvugishe imvugo benshi mwumva, aje mu mugezi ure komezanye mu ijambo ry'Imana kandi turaba imbere mu by'Imana yaduteguye. Dusengera periode y'amatora, dusengera indongozi kandi dusengera igihugu cyacu muri rusange. Utagwa ni video nkuko benshi mwayibonye, kumbura abandi muri ko murayibona, mwagereje kumva haba mu YouTube ndetse no korosha amaso yanyu. Ni video yerekana umukozi w'Imana Apotre Apollinaire Habonimana akikunzwe kamvuga n'ishengero cyane abantu benshi batandukanye, asa nuko avuga amajambo y'ihumure, amajambo akomeye cyane, amajambo agaruka ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'amajambo agaruka ku ishengero rya Kristo abwira ko borema. Ni video novuga ko iri kigenda isirikira atandukanye ku mapaje atandukanye, ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, n'amajambo avuga yuko ishengero Worship Temple isanzwe rikorera impande ya Stade Ntwari ndetse rongo no mukozi bana Apotre Apollinaire bitariko rirakora kuva turangije neza kuva umunsi wa gatanu. Bivuze ko umunsi wa gatanu ntibakoranye ndetse no umunsi w'Imana ntibakoranye. Aho ndetse menshi makuru byose bagira avuga yuko kumva zitaramenyekana. Ndabaramukije mwe ndabahikaze mu by'umunsi amahireye, haba kumenyesha kure yacu ndetse n'icyo mu higaniro Gospel News. Muri Gospel News yacu no munsi dushina kugaruka ku makuru yabiciye aracika, ikamvugure ku makuru byacitse muri weekend turangije, haba ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, amakuru avuga kwiyugagwa ry'ishengero Shemeza Worship Temple, ishengero twese tuzi, ishengero novuga yuko rikomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse rirongowe n'inaribonye mu muziki wa gospel. Apotre Apollinaire itwobideha bivanye n'ibikorwa yarakora gushika uyu munsi gospel twa gospel ahigeze, aho twavuga mbere ndetse kayifusemo uruhara mu makuru yagiye avuga abantu benshi batandukanye ku mapaji ndetse ku ma status atandukanye. Benshi baguma bagaruka kuri iryo yugagwa cyangwa kuri uko kutariko kurakora kwishengero Shemeza Worship Temple. Benshi berekana ko byacitse bitandukanye kugira kumbure bamwe baronka ama views menshi, abandi baronka ama like menshi, kumbura abandi baronka ama commentaire benshi. Ni mu gihe biboneka yuko iyo umuntu ari mu kibazo haba hariho kundi ruhande abantu ikabeje novuga ko benshi bafise ingufu nyinshi cyane zo kwamamaza ivyo bibazo umuntu arimo, bikagaragara ko umenga nko kumufasha kumutoza, gavuga ati kumufasha kumutabariza cyangwa abandi no kumuremesha, ariko siko babiri niko bazi yuko abantu ibintu byacitse barabikunda cyane kubiraba, kubera ko babumva yuko umenga nivyo bije kubaruhura. Or c'est faux, sibyo na gatoya, kuko jewe kaca mvuga cyane gura abantu bamwe nubwo atari bose, wa muntu abona mugenzi we canke unuriya canke abana bariya canke kinakiriya kiri mu bibazo, kiri muri côté négative, akabemva kumenga niho yogira ingufu zo kuvuga ibintu biri mu gihe uwo muntu yarafise ibikorwa byiza amaze gukora, mugasanga nta munsi wo muntu arabipostinga, cyo gasanga nta munsi wo muntu amupostinga abuvuga ko amakuru meza. Aha no garuka kuri live recording irateguwe n'irishengero rye ku munsi wa gatanu uheze, bise worship experience, aho hariho niyo live recording kumbure yo gufata amasanamu
ingene ico gikorwa cari kimeze kugira zo bisangize ko n'abatashoboye kuhashika. Ni igikorwa novuga yuko bari basohoye reka mvuga ati affiche cyangwa icapa cyo gutumira, ariko ubu twogenda turazunguruka reka mvuga ku mapaji atandukanye cyangwa ku binyamakuru bitandukanye, ni hake twosanga barapostinze ayo makuru. Abapostinze batumira ndanabashimira, mugabo uza usanga ico gihe bo bari bakeneye ko abadutse rya Kristo rihashika kugira rihimbazanye nabo, muguza gusanga uwo munsi bari kwapostinga yuko ishengero ryugawe, ico gihe ntibigeze bapostinga kugira berekane yuko iryo shengero rifise ibihe bidasanzwe byo guhimbaza no gutazira Imana. None izo nguvu muzikurahe? Ibyo turamenyere cyane ariko hari tuba dukwiye ko duhindura ingendo. Ntitwase ngo aya makuru ntimuri yatangaze, no, it's okay, ni byiza haba hariho n'abantu baba akazi kabo n'isawa, kandi niyo umuntu yakoze ibintu byiza umusheme ingufu umuntu ayivuge, navyo ni byiza cyane rwose. Ninde atazi yuko Apollinaire ariko akuduha cyangwa yaduhaye kandi ivuga uko album irimo indirimbo nyinshi kandi ziryoshe, album yise ubuntu bwawe. Ninde atabizi? Ariko twoja ku mapaji tukandika ubuntu bwawe twosanga ahantu hake. Nivyo turazimenye ibimenyesha makuru byamuhaye ibiganiro cyangwa byapostinze kumbure amakava cyangwa ibintu biri ibyo ko tuvyirengagiza navyo turabivuga ko cyane. Ntivuze ko nimba album yarasohotse ngo yarapfuye, no, indirimbo nizipfa, indirimbo zaziri ngaho kugira zifashe unuriya, zigufashe mu isengesho, zigufashe mu guhimbaza Imana, zigufashe mu bibazo urimo kugira zikuremeshe kinakiri. Ni indirimbo twavuga ziryoshe, aho tubona yuko uyu munsi kuri YouTube hariko indirimbo ubereye gushimwa, hariko indirimbo bise indirimbo yanje, hariko indirimbo guhimbaza n'ukwawe n'izindi ndirimbo zitandukanye. Ibyo byose tuze tubigarukako. Ndiko mvuga umwanya kuri ikaya Apollinaire nkuko novuga no kubandi. Tutabona muri ja gospel afashwe yivye, afashwe bimeze uku, cyo ko tuvugiye ko mu gihe yarafise indirimbo twavuga ko ibi bintu mumva ko biteye ubwoba. Nibyo cyo usanga muri umwanya udashaka kumurongogira uha makuru, mugumva ko byiza yuko twinengesera, tutagumura abantu bumva ngo byacitse. Rikadasho ndabwije warashima live kubipostinga biranga. Biranga kwa tutapostinga twekana uko ibintu byifashe. Nabwiye ati ninde tazi umugwi witwa Full Gospel Worship Team ukora mu ntara ya Gitega ko heruka gusohora indirimbo yitwa Elohim. Cyo sinzi ko tuvuga ko ndetse n'ibindi bitandukanye. Navuye soma amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru Yaga, kandi ndashaka kugira effort kugira ko mbe gishobora gutanga amakuru akamvuga ati yizewe, ucecere yuko ari ikinyamakuru gitefa kuzana amakuru ariyo yose. Mu bijanye nuko ishingiro shemeze cyako rirakora, nuko icambere ryavuze yuko abakristo baraje gusenga basanga hari igipolisi ishingiro bisanzwe riri muri komene Mukaza. Yaga havuye irondera musanga Mukaza kugira bamenye mbega ko iryo shingiro riri Mukaza birakora yuga. Umubahwa mu byo yishuye Yaga nko two tubisoma ngaha, yavuze yuko kibanza kari cigisata ca leta citwa NSS yari yakoteshe kuri iryo shingiro, hamumva ngo amasezerano yahetse leta rero biciye muri obuha jeje kubaka irinde yuko iryo shingiro shemeza worship temple yuko irondera ikindi kibanza, kuko leta igomba kuharangurira canke kwagura gushira ibindi bikorwa by'ikibuga ca Stade Noir. Urumva ko ku ruhande rw'ishengero naho Apollinaire avuga yuko bakwiye gutekana bagasengera igihugu bakagikunda, kandi igihugu turimo twagihawe n'Imana. Urumva amajambo akomeye cyane rwose, amajambo ubona yuko yavuze nyene umwungere mu ntumbero yo gukana icizere ca benshi. Murabizi kibe nk'ibi bitaba byoroshe muri byacitse, ariko twibuke yuko Apollinaire afise indirimbo koze ziri ku rubuga rwa YouTube. Mwandike Apollinaire Habonimana, izo ndirimbo murazisanga, muheze muzikurikirane muryoherwe. Ni indirimbo nyinshi, ni indirimbo zidasanzwe, ni indirimbo zishobora kubakura ngazi zikabashikana n'ahandi. Rero umva yuko
dufatiye ku majambo Apotre Apollinaire yavuze bako nta vyacitse bihari ibisigaye turi mu gihugu kirimo ubutungane, turi mu gihugu cashize Imana imbere, turi mu gihugu gikunda abakozi b'Imana, turi mu gihugu gikunda abantu bacu. Bivuze ko ibintu byose ni mwanya n'igihe, reka rero tubihe igihe hama igihe naco kizoheza bitanga inyishu yacu. Turiko murangiza vyonyene ni kubasengera, ni gusengera ishengero shizaho Temple kuko sengera n'abandi. Imana ibandanye yashobotse, Imana ibandanye irongora umwungere wayo, ibandanye ihezagira umwungere w'iryo shengero ndetse n'abakirisi muri rusange. Isigaye ndazi yuko Imana ntashitokora kandi byose biba ibibona kandi ibifise inyishu yavyo. Rero nizere ko ufise nawe ico ushobora gukora muri kino kiyago ndabasangije, mugama mubahwe mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kumenyesha kure yacu, ariko kandi mubandanye mushigikira abaririmbyi batandukanye ba gospel, mubandanye mushigikira abakozi b'Imana batandukanye, bicaye cane mu kwerekana ibikorwa vyiza bakora, mu kuvyamamaza, mu kubisangiza abandi kugira bishobore gukiza imitima ya benshi. Imana ikomeze kubandanya namwe.